Bidondo, Generator Bidondo. Yeah. Mzee wa quality huyo. Au sio? Generator Bidondo. Oya wambonye mdamusa kwanza Bidondo. Bidondo, guys. Bidondo unakuja kununua mzigo. Naje gutora imbuzi ya Bidondin witi. Sawa, hichi ni kikwembe hichi kingwa kwanza na mimi kifanye kidogo. Unapimia madam. Napima. Tunakuaga time moja. Afika hata 6 zilikuwa na prepare juu ya mariage, unaona. Iko bei sio hii toka Bulaya hii. Sio vile vitu vya ngo naenda mu Ruvumera bagi abantu bakunda kutubwira ngaba ba bifes kenshi batubwira sibishweka tugura. Turambaye ibintu vya valere raba. Bitajisho man. Sibishweka unaona tu matière bitu ya matière. Bidondo ntiyari bwagire mariage, c'est la première fois de Bidondo ndibaza gize mariage. Alors ça fait deuxième fois. Nagize mariage na Bidondin 1 ubu nagize mariage ya kabiri na Bidondin 8. Bebe sensima gari kiss to my bima pen up to your coast the big girl you my sexy my pop bamba cloud man yo beat yo rarenze. Oi, hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muriko muradukurikirana muri kano kanya. Ni wa mwana wanyu, wa mwana w'igihugu, wa mwana w'u Burundi, Mr. Captain de la Capital, the voice killer kuri microphone ya Buja Hit TV guys. Première mikino no kubwira nuko twomanza tugashimira Imana. Kuko Imana ihabwa icyobero niyo itigera inanirwa, abandi bobo baratubesha no kwiyemera tu. Uyu munsi rero nkuko nabemereye ko ndabazanira ama exclusive interview, ko ndabazanira kugerageza gutuma ndabazanira bimeze neza cyane byo kunezera wewe, byotuma unezerwa aho uherereye hose, ukaba uri hano nyene mu gisagara cyacu cha Bujumbura eka no mu Burundi bwose. Big up sana ku bantu badukurikira bari Ingozi, abantu bari Gitega, abantu bari wherever you are, abantu bari muri Canada, abantu bari mu bihugu bitandukanye by'u Burundi. Uyu munsi rero nabashoboye kubazana muri quartier ndi mu Bwiza, you know. That's what's up man. Ndi muri quartier ya Bwiza, habahita downtown nkuko wabona naho hameze fresh guys. Rero uyu munsi naje kuraba umuririmbyi w'u Burundi, umuririmbyi amaze iminsi make headlining aheruka kugira mariage. Uyu munsi muraza kumumenya, tuza kuyaga nawe ushobora kubona byinshi kuri uwo muririmbyi kama kawaida kama da. Nyuma ya kamera ndi kumwe na Juma Jux. Juma Jux ni watuma mbona nkuko uri kurambona. Yes nkuko urabona nambiswe na Yes Santos stylist niwe yambise umunsi kiato kikali kisi unakiona kama kawaida. Uyu munsi rero uza kunezerwa cyane guys. Yes manze ndabigabasha umuririmbyi wacu rero numvise yuko aza kugenda kugura ibitenge hajya by'umugore wiwe, ncamuga ati reka ndamurondere ndamutange guhashika kugira shobore kumuraba. Rero guys sinzi ko yoba yashise, sinzi ko atarashika, ariko nari nifuze ko twojana kugira turabiko yoba yamaze gushika uko meruka kumve ko heruka no kugura imodoka. Rero sinzi yuko c'est la vérité ou bien reka tushobore gushika turabe ukuntu bimeze. Yes downtown mu Bwiza na hantu hameze neza ku mapembe nkuko ubibona, nano hameze fresh. Igihugu cyacu Burundi ni igihugu cyiza cyane. Wow, ndabonye imodoka hari imbere. Wakunzi wa Buja Hit TV ngo ubibona irya ni imodoka. Oyi ni imodoka nkuko nabonye niwe ashoboye gushika muri kano kanya. Rero ikintu kimwe nifuza yuko uza kubona, ndifuza ukuntu reka tumwegeye kwanza au sio. Tumwegeye yes, unaweza wundi ni Bidondo yamaze kuruka muduga. Bidondo, Generator Bidondo. Yeah. Mzee wa quality huyo. Au sio? Generator Bidondo. Ukama w'ikigongo ni ibintu bidasanzwe muri game ya Buja Flavor. Wase wa kazi Generator. None ntiwambonye nk'ubuga man. Nakubonye ariko ndi mu bintu byinshi none ntiwambonye none mwe n'umustar turi mu bintu byinshi. Oya wambonye ndamusa kwanza Bidondo guys, big up sana please. Poa kabisa. Bidondo hey. Nakwambia siku hizi ni hatari. Bakunzi ba Buja Hit TV kubaho Bidondo aheruka kurongora ntashaka kuramusa n'aba journalist. Bidondo mafia ana vipi? Ni mhoyo umeze bien? Umeze bien kabisa. Bwana ule mzigo huko. Unaona ule mzigo Bidondo unakuja kununua mzigo. Naje gutora imbuzi ya Bidondin witi chamangu Lord Mafia hapa. Amenisupport mambo mengi. Amenisupport mambo mengi sana. Ndio nakuja
kuchukua mzigo Nyatavara siku ya Laidi Bidondin Witi. Hii ni mhuzo zo kwambara kwa Laidi Bidondin Witi. Bidondin Witi siku ya Laidi lisa tunatoka naye. Nishapiga kitoko. Na yeye ananani. Sawa hichi ni kikwembe hichi kingwa kwanza na mimi kifanye kitoko. Unapimia madam. Napima. Tunakuwa time moya. Wakuzi wa Buja TV bido ndambwira ati nkeneye yuko ngena mpimye iki gitengo mugora zo kwambara. Fresh sana. Niko na chama kwanza chama yangu hapo. Premièrement ndagiye kukubona Bidondo vraiment ndagiye kukubona kandi kuva ugire mariage ya Bidondo Wits yavuga ati reka ndakurondera ishore kuyaga nawe mzee uko fresh lakini nari busy gato urabona mugenzi wanje alinipatia gari mwezi mzima niko busy alinisupport gari kwanza kitu cha kwanza alinisupport ku mariage yangu alituandikia mwimbo mimi na Bidondo Wits na hiyo nyimbo ilishatoka na ndo aliperform siku ya mariage siku ya mariage aliperform na alituandikia nyimbo nzuri. Hiyo nyimbo ishatoka umuntu yakeneye ashobora kuandika Lord Mafia avec Y kirimo Lord Mafia. Haja bandika bandike Y Lord Mafia only you. Lord Mafia gute none mtamba. Poa muraho mtamba. Reka shire kugaruka kuri Lord Mafia vraiment ndabona yuko wazanye na Bidondo kurondera impuzu za Bidondo Wits. Bidondo abantu manager mumenye twemera kandi nabonye banagira mariage bazikanda musupport brother umu legend umunakoze ibintu byinshi mu muziki yes sura kuganira n'umutama mambo vipi mzee poa uko poa fresh kabisa Bidondo amelipa fresh yongo bana cash kabisa squeeze yuko sawa Bidondo hana shida uko vizuri kwani hapa wanapaita aje hapa ni Avende University atelier de couture c'est Mohamed yani mtu akitaka nguo ya madame anakuja hapa kabisa naza kiume zipo poa kabisa asante sana mzee bro narudi kwako tena sijui kama mzee unaweza nikapata nafasi ya kuikaa kidogo tukaongea na Bidondo karibu yes acha tuikae kidogo hapa kunzi ba Buja TV nkuko mbona muri kano kanya right now ndi kumwe na Bidondo ndi kumwe n'umugenzi wiwe yavuze ati n'umugenzi wanje yashowe kuririmba umunsi wa mariage njavuga ati wow ko showe kubaronka bose ari babiri reka nshobore kuyaga nabo ariko ni byinshi abantu benshi bamwe bambaza ati turonderere Bidondo ushobore kumuzana kuri Buja TV ushobore kumubaza kuvyerekeye mariage yiwe twashoboye kumva byinshi njavuga ati reka ndamubazanire kuri Buja TV guys ushaka kumenya byinshi kuri industry y'umuziki ushaka umurinzi no bazanira rabanga kuri commentaire uraza kubona Instagram yanje uraza kubona WhatsApp yanje eka Facebook yanje nyandikira muri mzifuza yuko ndakuzanira ubutaha Bidondo amahoro y'Imana bane nawe mtamba amahoro y'Imana bane nawe amahoro y'Imana neza turi mu Ramazani turafunga Burya Bidondo ni umumusulman je ndi umumusulman urabona mama n'umuswahili wo mu Buyenzi na papa no mu Bwiza nuko nyene dufunga n'umumusulman mimi naitwa Hussein nafungaga 30 jours zote hapana mchezo acha blagi Bidondo na mtana ongezea na staswali urongereza n'iyindi minsi irenzeko na nimesoma Qur'an kidogo Ego Bidondo nigihe winjiye wabonye yuko nagerageje kuramutsa ariko ukuntu wari kuratambuka waruryohewe cyane kandi ndabona yuko mashiye kunyimure ko ndakora musamze fomye bandifuza kwanza ndamukiriza abone ko ari twikana kuri Buja TV abanya Buja TV yes Yambo Puke Yambo Mama Titi Yambo n'abakunzi bose ba Buja TV n'abakunzi bose ba Buja TV kwenye kameramera nani nde ujya anyi bamwita Jux Juma Juma Jux Yambo na mzee hapa Yambo Mr. Captain Yambo gute rero mtama nawe poa umeze fresh ndashima Imana ego ndifuza ko ndamukiriza ariko dukurikirana kuri Buja TV muri kano kanya taratangura guturira iyo Buja TV Lord Mafia place nabaramukije mwese aho muri kwisi yose nabaramukije highlight your boy ndibaza ko nawe abantu hari abantu batakuze kugenda kuzikura muri rimvyi uririmba wihe style je ndirimba style afrobeat ndirimba dancehall na rap yes ego ku muntu ari ubwa mbere kubonye ndifuze ko umwemeza gato ku kantu gato n'imbara kantu ka 3 secondes akumva yuko ndi kumwe n'umuntu aririmba
You burn up the place, yeah, speed up the race. Speedometer, burn up. Speedometer, burn up. Your body too bites, I'm a case for your case. Shake your bum bum when you're feeling the bass and simmer. Got a kiss to my bimmer. Pen up to your coast, baby girl, you my sexy, my poof. Bamba cloud. Man, your beat your rent. Beat your beat on your beat your brother. Beat. Ni zile stile ni MC Hammer. MC Hammer. Asante sana bro. Atore kubita indirimbo itwa Speedometer. Naija ya ndirimbo ile inanimbia na Bidondini witu naitwa Oliu. Deja ziri kuri YouTube ukandika Lord Mafia change Bidondo uchazibona kuri. Ego. Eka Bidondo ni yaribwagire mariage, c'est la première fois que Bidondo ndibaza kize mariage. Ah, ça fait deuxième fois. Nagize mariage na Bidondine 1 ubu nagize mariage ya kabiri na Bidondine 8. Ego. Bajya bose bagati kutangura kuri 1 jusqu'à ku 8 bajya bagati. Ntabwo twagize mariage bajya kubera turi korogana. Ntimwumvikanye mwaravuruganye. Bana nikatia mamali mingi na unaona corona nare haiko bien. Bashaka inkwani irenze musanzwe. Mala inakuwa ni kuhusiana sasa. Yes, bakunzi wa Buja TV uyu munsi nkuko nababwiye tuza guteramo na Bidondo ariko ndifuza kumenya Bidondo mariage ariko ndibaza ko yagenze neza nkuko twabonye ku mafoto. Apana ku mafoto. Shaka begende kuri YouTube bacha babona image direct. Ari image ya mariage ya Bidondine 1 bacha babona Only You Lord Mafia mariage ya Bidondine 8. Ariko hariho abantu batemera yuko yo bari mariage ya vrai bavuga ati yuko mwari ko murakina filme canke yari base muri ko murakora. Abantu nk'abo babwiye iki? Si base en fait ni mariage yanje naramwe mfite star itwa Lord Mafia ayaranteguye akandirimbo cyandamugira ririmba akandirimbo anyuma acaragashira kuri YouTube yiwe ko abantu babonye mariage batu bari kunywa batu bari tame batu bari rentrer bien misosi ilikuwa ni hatari sana bataona ku YouTube bakenshi bandu babisiko mariage zanje ndazishira kuri YouTube abani bamwa sio kona nderanger si batake oya sono niko kipe kidogo acha nibambie niko kipe anaanza kunideranger niko kipe shia muri mode avion naambia niko kipe mama. Yes, anisha niko kipe. Yes, Bidondo turi kumwe nawe Bidondo inyuma yo kugira mariage. Twitega ibihe bintu bishasha ugiye kutuzanira kuko abarundi benshi baravuga ati Bidondo n'ikitu ntitukimwumva. Bidondo ntakiririmba nka kera, nta bintu bishasha vyiwe turonka. Abantu nk'abo babwira gute? Ibintu bishasha uyu kwezi kwa gatano uyu mu petit frère ndiko ndamusupportinga ari indirimbo zibiri naramukoreye. Yes. Pako clip mbili imwe ya Kijamaika na ingine indirimbo zibiri. Nimemsupport asonge mbele na mimi nijisikie fieri kuona na support msanii wa Burundi, msanii wa Buiza Paradise alizaliwa Buiza, watu wanamjua kufahamia bakwabo Lwendo kwa nani kwa wanaita kwa Lumande. Buiza Paradise mtu wa familia Lumande. Watu wa Buiza tumsupport. Mpetiwe tu wa Buiza ni Buiza Burundi. Tuandike Lord Mafia ku YouTube, tufyonde kale kitu ka subscribe, tumsupport. Juu wasanii wengi wanajipenda. Lakini mie nilisema siwezi jipenda. Acha nimchukue Peti aniimbie ku mariage nishaitia ku YouTube na hivi niko namtolea zingine clip mbili. Peti ni msupport na yeye asonge mbele ili na mimi kesho msevi yangu niandike kama niliwahi kusaidia mtu alisupport alisonga mbele. Beba nataka kumjua Peti wa Bidondo bandike Lord Mafia avec Y. Bachaba wana indirimbo ziwe tumsupporting Peti niko na msupport kusema na yeye apande yakwe juu. Bidondo duheruka gukora ikiganiro umunsi umwe twageze gukorana ikiganiro wari wambaye papa ariko uno munsi kuva aho ugiriye mariage naona unavaa kiatu kikali mzee. Ndo Bukare nilikuwa na Bukare zinafika hata 6 nilikuwa na prepare juu ya mariage unaona. Iko bei sio hii toka Bulaya hii. Sio vile vitu vya ngo naenda mu Ruvumera baje abantu bakunda kutubwira ngaba ba bifes kenshi batubwira sibishwe katugura turambaye ibintu bya valere raba kubita jisho man. Kenshi bavuga ngo turambara ibishweka sibishweka unaona tu matière bitu ya matière mu mwizosi ndabona yuko ari kintu mzigo probleme na bishweka acha kuponda basani benza. Unawe ni inde umuntu ashwe kuvuga ibintu byo. Nshaka kumvuga izina me
kenshi turafisa amatelefoni izimvye turafisa amabukare izimvye sibishweka twambara ibintu bizimvye yego uvuga ati abaririmbyi bareke kuza baravugana nabi reka guponda mugenzi wawe ngo yambara ngo ibishweka sibishweka twambara unaona madineti yo mwenyewe unaona kama ni ya bei hiyo unaona ya bei LV unaona petit frère hapa anavala vitu ya bei Lord Mafia kiato ya bei chapeau ya bei saa yambaye Balenciaga turafise telefone macho matatu igugwa 3 millions urabona igugwa ni iPhone benshi barayiza afisa amaso matatu sasa reka guponda baririmbyi ngo twambare bishweka twambare ibintu bebe igugwa 500,000 Spark 5 igugwa 3 millions manake iri muhimu standard sasa tuambie muache kuponda watu unasikia petit frère unasikia sasa basani tunafala vitu vya bei tuko na vitu vya bei sasa mwe mnaenda kuponda basani ba Burundi ngo barambare bishweka mu Vumera c'est pas bien ni barabi bindi bakora na nyimbo mnatoa ngo tunafala bishweka sio bien tunafala vitu vya bei tunafanya muziki tunachuruza vidondo makayabu kama Petit kuna business zake ni msanii lakini kuna business zingine anafanya na ile vidondo makayabu ina msupporting hivi tunataka kutoa clip mbili kama ukikuwa abone kwa Lord Mafia utaziona msiku inakuja mbili vidondo alitia financement support mtu na mu support wengine tukiri ngaho nyine kuri support Bidondo ahora aronka ne support ashobora guhereza abandi Bidondo hari abantu bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi abantu bari mu bihugu bitandukanye bagerageza gufasha abaririmbyi hari uwo nkuwonzi yitwa DJ Kish hari uwo yitwa Jean-Viho the most Super Mario Balotelli ndize yuko abo bantu bazi ndabazi cyane kenshi barakunda ku supportinga imbuzu nyinshi nazitoye kwa K market K Mass barakunda kumbwira Bidondo genda kwa K Mass utore imbuzu ushaka anyuma nshise kwa K Mass nayo acarangirira reduction unasikia bule bungine buri bakia nagavua kila mtu anagavua urumva hanze bakurungikira mbali bamurungira $200 chandashika kwa K Mass imbuzu za $200 acarangira Bidondo na kugirira reduction cyo zitora kusasa $50 unasikia K Mass n'umugenzi vraiment na sa ibyote manguo manini vile vraiment na usaka kwa K Mass si mu Ruvumera bishweka ndagura kwa K Mass afisi ibintu byizimvye mabilato bituma bya K Mass we ni namba 1 okay gira icyo mbwiriye DJ Kiss bagiye bari hanze DJ Kiss nakunda kubabwira merci beaucoup na Super Mario Balotelli merci beaucoup ariko ndashaka tumufashe uyu mugenzi tumusupporting musani wa Bwiza Paradise namwe ari umunsi namwe atakuwa na ba merci ari abaririmbyi bagenda bavuga nabi DJ Kiss bagenda bavuga nabi ngo n'umuntu ameze nabi ngo hari giye ngo hora bemera ibintu ntabitange abantu babwiki abantu ndashaka kubabwira bakore udakoze na kage sivyo bavuga sasa abo watu wanataka wabapatie franga na abakutumika il faut tumike kwanza pour que Didier Kiss na Mario Balotelli baone courage yako ndo bakupatie franga udakoze na kage mwenye kutumika apashikula tumika kwanza alafu wale wa manageri waone kazi yako ndo atatumika ndo hivyo kama upeti zile klipe zake mbili zikitoka mimi namuitikia nyingine klipe ya 3 unasemaje mzee? Shukrani namkubali sana Bidondo alifanya kazi sponsor alifanya sio kila msanii anataka ifanye kuna wasanii wengi najuana nao lakini Bidondo akasema uko Petit wa Bwiza acha nikusupport alisupport alifanya kila kitu video alileta director yeye mwenyewe alikuwa na direct sometimes anakamata project tena anasema Petit acha nikusupport kesho yako utanishukuru so me I'm just appreciating the love everything that the guy is showing me so that's all man bakunzi ba Burja TV iki nico kintu namye ndasaba Bidondo unakaa kama patro Bidondo bitumbula yes bakunzi ba Burja TV ngo nababwiye iki nico kintu namasaba abarundi babaririmbyi ni kugerageza kuza muri hana support umuririmbyi yakoze nushaka uje ngaho uvuga ati ngurumva ngo baririmba ngo yambara ibishweka no supportinga mugenzawe umurundi mugenza w'umuririmbyi mu supporting aba journaliste bari ku ma radio gabanya kuvuza zya ndirimbo z'abanyamahanga ico kintu namanda gisaba minsi yose vuza indirimbo z'abarundi hari gihe nshobora kujya nko kuri radio ndiko nubiriza ama radio sino ndakuyavuga igizina ntazumva indirimbo y'abaririmbyi bo hanze Zuchu ariko intugeze kubona kuri Miss Burundi hari indirimbo bashize muri Miss Burundi Sukari
mu DJ yashoboye gushiramo iyo ndirimbo vraiment sinamutahuye n'umurundi ariko yashoboye gushiramo indirimbo yo mu Tanzania muri Miss Burundi why yagize kujya tugerageze guha agaciro ibintu by'iwacu with designer hihajya kubera ko atashize nyampinga Sadbari ngaha kubera ko atashize intuzenye indirimbo za Sadbi kubera ko atashize za Bidondo ngo mse kubera ko atashize na za Lord Mafia ashira abantu bose bonga tujisupport si wenyewe kama mimi mkamata Lord Mafia bako ungine naye akamate ungine na ungemate ungine nabo ba DJ na bapatia kasorobo faites attention les DJ muvuze indirimbo z'abarundi 105% apana 100% 105% abarundi bumvikane hose tujisupport jumare bajama kure banajisupport Burundi turafise indirimbo turafise abantu baririmba dance turafise abantu baririmba nka Bido narimba indirimbo za yani akaranga kiwacu none kubera kitokunda ivyiwacu kubera iki muri ko muravuza indirimbo z'abanagira batabazi batavuza iziwanyu uramaze kumva indirimbo y'abanyagira bariko barabivuza muri Lagos kubera iki tuma tuvuza indirimbo batatuzi ni batwitayeho twiteho ivyiwacu duteye imbere nabo bazoturonka ari ikintu kimwe nagomba ndababwire cyaramba abagenzi kumwe n'abaririmbyi ryari Davis D yarasohoye indirimbo shasha ariko bukeye bwaho naje kuyumva kuri radio imwe nadinze kuvuza kubera ikuza kuvuza indirimbo y'umunyarwanda mu Rwanda hari abavuzi z'abarundi gerageza mwihe agaciro aba journaliste bari ku mahadiyo This food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. Eat this food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. Eat this food ihari ku bwanyu duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. Eat this food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Eat this food ihari ku bwanyu duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na Eat this food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Eat this food bituma ngira amagara meza. Eat this food mama we waje hageze uri baba lao. N'aba DJs bakora hajya kugira umuziki w'Uburundi ubandanya uduga. Guys no babwira byinshi kuko abatipe ndabasanze ngahanyi bariko barigurira ibintu ngomba ndabareke ibandanyirize ibikorwa by'iwabo ariko nagomba nsubire kandi kujya kuri Bidondo. Bidondo ni kintu ushobora kugira abarundi bakora turaba muri kano kanya nk'akajambo kagasoni karudo ikintu ushobora kubabwira abarundi kenshi mugende mugire kantu bita subscribe ku ma channels iwacu z'abarundi channel ya Bidondo channel ya Lord Mafia kugira ngo mukurikire ibikorwa by'iwacu ibikorwa bishasha utasubscribe mushobora kugira cyangwa usubscribe ku nani Buja Hit TV kubera kugira ngo urabe ibikorwa by'iwacu ngene biriko biragenda niyo utapata swing ya kutupenda sivyo merci beaucoup ndabakunda cyane vraiment nta kintu mfise cyo kuvuga mu imisi indirimbo z'uyu mupeti zimaze gusohoka niyo nanje ncandare kura indi shasha itwa mtoto Mika Bidondo cyenda kuza imyaka myinshi ngamugiye gucaca Burundi vraiment urabizi ko ndakoze imyaka myinshi none ikirundi kubera ikigamuta yure ikirundi umva ngenda kunda kuvoyage kenshi mu Tanzania mu Kongo rabona zigya makayabu sizo ngaho ari abantu bibaza ngo makayabu ni bitugari nubuyabu ni biki makayabu ni zigya Sambidondo makayabu ni zigya isamaki zimo mu munyu mwinshi cyane kuziteka uzakunda kugabanya umunyu kwanza mbo ikintu ndakunda kuremesya naje kwa Mohamed ngahano mu Broderist yarangiriye réduction ya Bidondo wiki réduction ya Bazin vraiment ndashima undi munsi ndaza kumushorera ngaho mu Bazin Broderie ego yes bakunzi ba Buja Hit TV nagomba turangize na kapela mzee lazima utanipa vitu iyo duhuye nawe utegeza kumi ibintu unajua kama kawaida nipe kapela kidogo mzee
Bwana niko na nyimbo nyingi. Nyimbo unazo nyingi sana. Imikinu gishasha. Mtoto Mika, Lord Mafia. Mtoto Mika nikiitoa watu watanikopie, visuma ni wengi. Visuma ni wengi. Tupatie kingine basi. Kingine. Generator. Asikutishe. Asikutishe ile. Ile ni kali sana. Pako yenyewe iko ya mpya. Asikutishe. Generator yo. Usimuoni ule, ya ule anapendeza. Usimuoni ya ule anapendeza. Asekoteshe, usimuoni anapendeza. Anachaku kupandana. Leo na kesho mimba kwako. Atakotopa kikoropo. Haya kwako na familia. Baba na mama watalia. Tulia upate cha kusoma. Ili muendelee mbele. Atapendeza kila siku. Ili apate cha bakunzi wa Bourgeois TV ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana right now. Bro sezira abantu ko turabana iyo de come Lord Mafia na replace abakunzi ba Bourgeois TV turabakunda cyane mugire subscribe supporting abarundi ukiona ba Diamond ko banafika niko juu nchini wa support na mumu tufikishe fasi tuseme nchi yetu natupenda mwachane na vitu kusikiliza ba Diamond msiwaache lakini msupport sana Karanga tunashima sana asante sana Lord Mafia na replace love. What's up guys, ndabashimiye abarundi mwese mwariko muradukurikirana muri kano kanya. Ni wa mwana wanyu, wa mwana w'igihugu, wa mwana wa Burundi, ona wese uwundi ni Mr Captain Dollar Capital, the voice killer. Yes, ndabashimiye cyane gose nzokoma ndabazanye ibintu bigezweho. Je muri commentaire mzigo naemelea Bidondini witi. Kuke unaona naemea na wewe ifo muemele mama titilini laiti ifo vale muemele mama titilini. Kuke inajenda soma ndamusumira Bidondini witi na wewe musumire titilini. Akuuzia sijikaushi. Titi akuuzia sijikaushi bazen museme tena. Yes, bakunzi wa Bourgeois TV ndi kumwe na Bidonde kiganiro hari gihe kitigira gihera ariko reka tukirangize ndabashimiye gose big up sana. I'll see you. Asante.